Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabifurije amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu. Ndabakunda ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Yesu Kristo abaho umugisha. Bakundwa, ndafite ijambo rivuga uyu munsi rivuga ngo ico si kigoye kuhoraho. Hari ikintu wari wifuza ko Imana yagukora muri 2025, 24, 23, umaze imyaka 10, imyaka 8 uriko urasengera. Ndagufitiye inkuru nziza ko ico si kigoye kuhoraho. Wewe ushishikare kuyegera, haleluya, izagikora. Umwami wacu arashoboye cyane. Dusome mu igitabo cya kabiri cy'abami, igice cya gatatu, dutangire ku murongo w'9. Twumve aya makuru, naho niho nakuye rino jambo rivuga ngo ico si kigoye kuhoraho. Nuko umwami w'Abisirayeli aragenda, bona umwami w'Abayuda n'umwami w'Abanyedomu, abana bami batatu. Baca ahaziguye, maze bagenza iminsi indwi mu nzira, ingabo zibura amazi. Bari bagiye gutera imowabu, abanyamowabu. Ingabo zabo zibura iminsi 7 bagenda, ingabo zabo nizo bafite bibura amazi. Nizo barafite ingamiya zikoreye ibintu nabyo byose bibura amazi. Bagira ubwoba, batekereza yuko Imana yoba yabatanze kugira ngo bapfe bicwe n'inyota. Umurongo wa 10. Maze umwami w'Abisirayeli aravuga ati, tubonye ibara kuko Uhoraho yadukoranije turi abami batatu ngo atugabure mu maboko y'abanyamowabu. Nibo bari bagiye kugwanya, ariko aravuga ngo tubonye ibara kuko twishwe n'inyota. Imana yoba yadukoranije kugira ngo twishwe n'abanyamowabu. Hari igihe duhura n'ibibazo tukibaza mu by'ukuri ko Imana yoba ariyo yari kurabikora tugiye gutwica. Ico si kigoye ku mwami. Mwumvirize, Yehoshafati arabaza ati, mbega ntawuvugishwa n'Uhoraho yoba ngaha ngo adusigurize Uhoraho? Umwe mu bantu b'umwami w'Abisirayeli aramwishura ati, Elisa mwene Shafati ari hano, yahora ari umusuku wa Eliya. Elisa ari mu kino kibanza. Mureke tuje kumubaza igituma tugize bino byago bimeze gutya. Elisa rero araza, ariko noneho munzanire umuvuzi w'inanga. Uwo muvuzi w'inanga ashitse atanguye kuvuza, ukuboko Uhoraho kuza kuri Elisa. Sifa kwa Mungu. Amen. Aravuga ati, uku niko Uhoraho agize, ngo iki kiyaya nimugisaturemwo imigazo myinshi. Haleluya. Ababwira naho munyotewe, hari ikiguzi namwe mugomba gukora. Iki kiyaya nimugisaturemwo imifreji, mu rurimi rwumvikana, mugisaturemwo imigazo impande zose. Aravuga ati, kuko Uhoraho agize ngo nta muyaga muja kubona cyangwa ngo mubone imvura, ngo ari iki kiyaya kiza kuzura amazi, munywe mwebwe ubwanyu, mushore n'ibyo mushoreye n'imyumbu zanyu. Amen. Iki kiyaya nta mvura igwa, nta yavuze ibintu bingahe, nta mvura muza kubona, nta muyaga, nta kindi kintu mubona, ariko kino kiyaya kiruzura amazi. Bene data, dufite Imana ikomeye, dufite Imana ikomeye. Ndakusaba ikintu kimwe, shishikara kuyizera. Ico si kigoye ku mwami, kuko Uhoraho agize ngo nta muyaga muja kubona cyangwa ngo mubone imvura, ngo ari iki kiyaya kizokuzura amazi, munywe mwebwe ubwanyu, n'ibyo mushoreye byose bizonywa, muzonywa amazi. Arababwira umurongo wa 18, kuko ibyo si kigoye kuhoraho, mbere azogabura n'abanyamowabu mu maboko yanyu. Amen. Simbahaye amazi gusa yo kunywa, oya, ndetse n'abanyamowabu mugiye gutera ndabagabuye mu maboko yanyu. Umva mukundwa uri kurankurikirana, ico si kigoye ku mwami. Iyo ntambara ugize mu imyaka si kigoye ku mwami. Ico kibazo c'umwana umaranye imyaka 5, 10 si kigoye ku mwami. Iyo ngwara umaranye igihe kinini ku musego si kigoye ku mwami. Ndashaka uhaguruke uyibwire ngo si kigoye ku mwami.
umwami wanje arashoboye. Elisa yarababwiye ngo nimusature imifureji, barasatura. Arababwira ngo ivyo ntimuza kubona imvura hano, ntimuza kubona n'umuyaga, ariko kino kiyaya aracuzuza amazi. Ya mana yujuje kino kiyaya amazi, bagiye kwishwa n'inyota. Niyo mana turiko turakuvuga mu gitabo cy'Abaheburayo. Aravuga ngo uko yari yarejo n'uyu munsi rikwiri kandi ni kwira iteka ryose. Haleluya. Kubw'abantu hari bidakunda, ariko ku Mana byose birashoboka. Birashoboka cyane, kuko ico si kigoye ku mwami. Ico si kigoye. Iyo ngo arwaye si kigoye ku mwami. Mureke mbabwire, umugore warumaranye ingwara imyaka 12, hari ijambo nkunda cyane rivuga ngo yaribwiye mu mutima we, ngo abavuzi baramaze ibyanje ibyo nifite byose, ariko ngo ndumva amakuru y'umugabo witwa Yesu. Haleluya. Ngo ndumva amakuru y'umugabo witwa Yesu. Aravuga ngo reka ngende. Ntibyari byemewe ko umugore ari mu mihango aje mu bantu benshi, mu bihugu by'abantu. Oya, ariko aragenda buke yica amategeko y'Abayuda. Ngo yaribye mu mutima ngo naho nokora ku buyonga impuzu ya Yesu, ino soko yo kama. Agikora ku buyonga bw'impuzu ya Yesu, isoko y'amaraso irakama. Yesu aravuga ngo nindunkozeho. Petero aravuga ngo turi benshi turiko turagukoraho mwami. Yesu aravuga ngo ari umuntu ankozeho, si mwebwe. Wa mugore aravuga ngo nije mwami wanje, nari maranye kibazo imyaka 12, none isoko y'amaraso ndayumvisha bikamye. Haleluya. Bene data, egera Yesu, ico si kigoye. Egera Yesu. Reka gucika intege no gusega, reka gucika intege no gusoma ijambo ry'Imana, reka gucika intege. Ico si kigoye ku mwami. Aba ba Yehoshafati bari bagiye kugira ikibazo gikomeye, ariko Yehoshafati ngo arabaza ngo se ntawuvugishwa n'Imana uraha, ngo reka tugende. Ngo Elisa atangiye kurama Imana. Imana iramubwira ngo nimusature, imubwira gahunda, nimusature imifureji, hama mutimuza kubona umuyaga n'imvura, ariko amazi araza. Muranywa mwebwe n'ibyo mushoreye, ndetse n'Abanyamowabu. Mureke mbabwire ikibazo Abanyamowabu bagize. Hano hantu bari basanzwe bahazi yuko nta ruzi rubaho. Bukeye mu gitondo murabona izuba ryatse rikarasira nko ku ruzi, amazi hari igihe hazaba umukororombya akamera nk'amaraso. Baribwira ngo bukeye mu gatondo ngo barya basubiranyemo, ahubwo bapfuye. Babonye hariya hantu turahazi nta ruzi rubaho, ariya n'amaraso. Biruka bagiye kunyaga, basanga babaryamiye, barabica ntibasigaza n'umwe. Ico si kigoye ku mwami. Naho uwo mutwaro umaze imyaka 8, ndashaka ubwire ngo iki si kigoye ku mwami waje. Wewe gusa gwana intambare kumwegera. Haleluya. Hari igitondo kimwe kwifurije kuzobamwo, uzabona Imana ikora igitangaza. Haleluya. Igitabo cyo guharura kubara igice cya 11:13 avuga ijambo ryiza. Haleluya. Abisiraheli bidogeye Mose, baramubwira ngo turakeneye inyama. Twarariye bino bintu, twatugaburiye Imana, twarayihaze, turakeneye inyama. Mose abwira Imana, arandika mu gitabo cyo guharura kubara 11:13, aravuga ngo kure hehe inyama zo kugaburira aba bantu bose, ko bandirira imbere ngo nindabahe inyama baryi. Erega sinshobora guterura aba bantu bose nje nyine, kuko bamvuna. Bakaza bavuna Mose kuri ndakura inyama he. Atangira gura karikiri, abagabo bonyine n'ibihumbi 600 inyama ziravahe. Ariko iki si kigoye ku mwami, inyama si kigoye ku mwami. Oh, haleluya. Uhoraho yishura Mose ati, mbega ukuboko kwanje Uhoraho kwabaye kugufi Mose we. None hingurabe yuko ijambo ryanje nkubwiye rishika cyangwa ridashika. Haleluya. Ukuboko kumwami ntabwo ari kugufi ngo kunanirwa kugutabara. Oya, si kigoye ku mwami kugutabara, si kigoye ku mwami gutanga inyama ku miliyoni 2 z'abantu. Si kigoye. Haleluya. Ugisha 31 haza umuyaga uvuye kuhoraho. Haleluya. Uzana inkware zivuye ku kiyaga, azirekuriraho bashagaje impande zose, gushitsa aho genda umunsi umwe
zagenda zarara hejuru y'isi nk'intambwe zibiri z'ukuboko uciriye mu nkokora. Haleluya. Ntawiruka n'umunyongo n'umutamakazi n'umukecuru yarazamura ukuboko gusa agatsingira inkoko, zino nkware zimeze nk'inkoko, akazana akosa akarya. Bararya munsi wa mbere. Bamwe bagira ukwizera guke baravuga ngo ahari zino nyama ntizogaruka. Mose arababwira ngo muza mutora izo murya mukamara. Bandi barazizana bazijana mu mazu, banga kwizera ko ejo zizogaruka. Ngo bagiye guca mu gitondo zapfuye zanutse barazita, izindi ziraza, izindi kugeza igihe babwira Mose ngo Mose we inyama zitugeze hano. Ico si kigoye ku mwami, ico si kigoye ku mwami. Shishikara umwegere kuyu mugore. Haleluya. Hari umunsi umwe tuzararimbana nawe ishimwe. Hari umunsi umwe uzoshinga intaye uvuge ngo mu by'ukuri narabonye Imana. Oh, haleluya. Dufite Imana izihoza amarira, dufite Imana izikura umubabaro mu mutima. Ico si kigoye kukura mu mubabaro, ico si kigoye kuguhoza ayo marira, ico si kigoye ku mwami. Yesu aguhezagire. Ndabakunda, ndabifurije ngo umwami Yesu abakore igitangaje. Ico umazemo imyaka ucamo ikitarishuwe birashoboka ko uyu mwaka, birashoboka kuno kwezi, birashoboka ko kuno kwezi uburirimba zaburi ivuga ngo niko kuhora wadukoreye bikomeye. Ntabwo turanezerewe. Umurongo wa 2 w'iyo zaburi uravuga ngo twari dusa n'abariko bararota. Hari igihe Imana ikora igitangaza ukavuga ngo uri kurarota. Reka ndakwifurije ngo umwami Yesu akunezeza kuremera ishimwe. Ico si kigoye ku mwami. Ndagukunda Yesu. Haleluya. Uri Imana ishoboye vyose. Ndasengeye umuvandimwe uri kurankurikirana. Hari ikibazo afite amaranye igihe. Ndagitangarije ko ico si kigoye ku mwami. Ico si kigoye ku mwami. Haleluya. Haleluya. Ndamusengeye ngo uyu mwaka, haleluya, uku kwezi nyine Mana umukoreye igitangaza, umuremere ishimwe, umuremere indirimbo ivuga ngo niko kuhora dukoreye bikomeye. Natwe turanezerewe. Amazimisi arwaye si kigoye kumukiza. Amazimisi arushe mwami, arababaye afite gahinda mu mutima. Umure uwo mubabaro mu mutima nako gahinda mwami, muzuza umunezero n'amashimwe kuko si kigoye kuri wewe. Muheza umutima ubabarira, si kigoye kuri wewe Mana. Urakoze, waheza umugisha mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Yesu abahezagire.